mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese yaherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya makuru agezeko ariko aragaruka ko cane irya n'intu ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru abariko aravugwa cane mu birabana na politike bivugwa mu mutekano bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose mwanyegejwe babiriko biragarukwa ko cane inkuru nyinshi ubutegetsi bw'u Burundi butabushaka yuko zija ahabona bivanye n'ibinyegezwa vyinshi cane abarundi batamenya dushira ahabona muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane ariko aravugwa mu birabana n'umutekano na politike ngo CNDD FDD iriko irakora ivyitwa coup d'état constitutionnel mu gifaransa muri kano kanya turaza kubabwira kugene CNDD FDD iriko irahirika ubutegetsi mu gacerere ntangere muri kano kanya turaza kubabwira makuru ahambaye cane ku kugene President Evariste Ndayishimiye yoba arananiwe no gutunganya igihugu ivyo vyose akaba agira icitwazo coup d'état yo muri 2015 coup d'état yo muri 2015 ngo ntikwiye kuba icitwazo ku vyananiye ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye tubutse yuko hari ku munsi nk'uyu kwigenekerezo nk'iri muri 2015 aho Uburundi bwariko buravugwa kw'isi nzima nta yindi nkuru yari ishushe kw'isi guhera mu masaha y'umutaga atari itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza iyi coup d'état ntiyaje nk'igitangaza kuko igihugu cari kiri mu gihe c'imyiyerekano y'abanyagihugu bariko bariyemiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza ego arashaka kwihagira kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro imyiyerekano yari yatanguye mu gatondo ko kuwa 26 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2015 kubera Nkurunziza yari yaraye atangaje icese ko ategerezwa guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha akitoreza ikiringo kinyuranyije n'ivyo abarundi bari bumvikanye mu ntango z'imyaka ya za 2000 General Godefroid Niyombare yahengereye Nkurunziza ku ikirenge yerekeza mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yabera muri Tanzania acatangaza ko abogoje ubutegetsi bwa Nkurunziza canke abogoje Pierre Nkurunziza byaragaragaye ko abarundi sinzi mu butandukane bwabo bishimiye ihirikwa rya Pierre Nkurunziza henshi mu mihingo y'igihugu abanywanyi ba CNDD FDD baciye bahindura imbyino batangura kuririmba Niyombare abapolisi bariko baraturatuza abakora imyerekano baciye biruhutsa kuko bari barushe kubariko bakora imyerekano yoba yari intsinzi idasanzwe ibintu vyahavuye bihindura isura abahemu baba benshi maze abagira inyungu kuri Nkurunziza bisubiza ubutegetsi gutyo Niyombara aca akurameza Nkurunziza yaciye atahukana umujinya mwinshi abandanya guhagarikira abacuranguza abarundi bongera biba itunga ry'igihugu Nkurunziza yaciye anyaragasa ariyimika nk'umwami afyatura ibwirizwa shingiro rishasha ryiwe ariko acabesha ko ari iry'igihugu Uburundi bwaciye bufatirwa ibihano by'ubutunzi n'amakungu Nkurunziza aca abaho mu bwoba ku buryo yarasigaye atinya gusohoka igihugu urugendo rumwe yashoboye gukora hanze y'igihugu yarukoze mu ibanga mu gihugu ca Tanzania naho nyine ntiyarenze aho ibihugu bihanira urubibe coup d'état ya 2015 yarahungabanije bikomeye Nkurunziza n'uwamukoreye mu ngata muribuka amakuru twabahaye ku nkuru twatambukije kuri no chaîne yanyu aho twabwiye ukugene Ndayishimiye yagarutse igitaraganya giturumbuka avuye mu gihugu ca Uganda mu gihe byari biteguwe yuko Ndayishimiye ava mu gihugu ca Uganda mu birori byo gushigikira
mugenzi we w'igihugu ca Uganda Museveni mu kurahirira ikiringo kigira indwi arongoye igihugu c'u Buganda, aho nyine Ndayishimiye vyari bitegekanijwe yuko yerekeza muri Kenya, aho William Ruto yari ariko aragira inama na bamwe mu bakuru b'ibihugu bo muri aka karere, ndetse inama ririmo na Emmanuel Macron mu gihugu c'u Bufaransa, ariko Ndayishimiye akaba yatewe ubwoba cane n'ivyo ariko birategurwa n'abajenerale. Kudeta rero ya 2015 tubibutse yuko yahungabanije bikomeye Nkurunziza n'uwamukoreye mu ngata, kuko Ndayishimiye nawe arabayeho mu bwoba cane ko ivyashikiye mugenzi we nawe bishobora kumushikira umwanya n'umwanya. Hariho ingabirano itangaje ifiswe n'abategetsi bo muri CNDD FDD, barafise impano bisangije kandi bahuriyeko yo kuvyuka bararirimba ikintu bakacita ciza, mu kandi kanya ukumva bariko barakivumagura. Ni kenshi Nkurunziza yishongoye mu majambo akarishe ahaya intsinzi ku bihuhusi vyo muri 2015, ariko mu kandi kanya uwo nyine waja wumva atanguye kuvumagura abakoze imyerekano n'abashatse kumuhirika ku butegetsi, akavuga ko aribo bateje ibibazo igihugu kirimwo. Igihugu cose Nkurunziza abonye ikibazo adafitiye, igihe cyose Nkurunziza yabona afise ikibazo adafitiye inyishu, yaca yigovyoza kudeta muri 2015. Ku minsi mikuru ihambaye y'igihugu nko ku munsi w'abakozi n'akazi canke umunsi wo kwikukira, Nkurunziza yategerezwa kumara umwanya munini ariko aravumagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abashatse guhirika ubutegetsi bwiwe. Kudeta yacitse mu kanwa ka Nkurunziza icitwazo co kuremesha imbonerakure n'abagumyabanga bari mu bibazo vy'ubukene. Yaguma abereka ko vyose vyavuye kuri General Niyombare, akababwira ko iyo kudeta idapfuba ibihuha biba vyarahuhutse, kandi abatagira ubwenge baravyemeye. Iyi ndwara yo guhahamurwa na kudeta yo muri 2015 yaradukiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuva ku mukuru w'umugambwe gushika n'ubu nawe aguma yerekana ko CNDD FDD yatsinze umwansi, ariko uyundi mwanya agatangura kwidoga nk'uwatsinzwe. Kuva ahawe kurongora igihugu, Ndayishimiye yisanze mu bibazo atari yiteze. Igisata c'ubutunzi caramubanye amazi, bimwe biteye isoni ku rugero naho yidadira atakigira ayo acira n'ayamira. Yanahuye n'ikibazo c'abamugwaniriza indani mu butegetsi, ku buryo asa nuko ata muntu n'umwe acizeye ciretse umukenyezi wiwe gusa. Ikibazo c'umutekano hanze no hagati mu gihugu ntikimuhumuriza. Umukuru w'igihugu yashoye abasirikare baba 20,000 muri Kivu, maze inyeshamba za M23 zirabakinagiza kuva muri Goma zibajabutsa Uvira. Ndayishimiye ageze aho aguma abogora ko afise ubwoba ko u Rwanda rushaka kumutera. Hagati mu gihugu agezeho atacizere bishemeye igisoda ciwe, ku buryo asigaye adatinya kuvuguruza ivyatangajwe n'umukuru w'ingabo mu binyamakuru vyigenga. Biri no mu vyatumye yigena giturumbuka nk'umukandida mu matora yo mu mwaka uza, kuko abona ko intwazangabo zitakimufitiye icizere ku buryo zizoshigikira kandidatira yiwe. Kuri ibi bibazo bike tudondaguye muri vyinshi, asigaye abura aho yobihera nawe ngo abigereke kuri kudeta yo muri 2015,
ariko n'ubundi ntihagera kuko rimwe rimwe abuze inyishu atanga kuco abajijwe acarandamukana kudeta. Akarorero ka hafi ni amajambo umukuru w'igihugu aherutse kwishura umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Umumenyeshamakuru yamubajije impamvu byamunaniye kubahiriza agateka kazina muntu, aca yishura ko vyatumwe na kudeta ya 2015, ariko itandukaniro ririko riraboneka hagati ya Ndayishimiye na Nkurunziza nuko gahoro gahoro Ndayishimiye ariko aragabanya kwegeka ivyamunaniye kuri Niyombare na kudeta yapfuvye, mu gihe Nkurunziza we yarinze ashengera amwereka ko ibimunaniye byose ari kudeta. Kudeta ya 2015 titere ivyatsi canke amashurwe, haba mu mategeko mpuzamakungu canke ayagenga igihugu c'u Burundi ntivyemewe gufata ubutegetsi biciye mu nguvu. Inzira yemewe n'amategeko nuko hatunganywa amatora meza, abanyagihugu bakihitiramwo umunyepolitiki babona ko afise imigambi myiza yabashikana kw'iterambere. Inzira y'amatora mu Burundi ni igikorwa cavuye kure kuva Uburundi bwikukira. Imyaka Abarundi bamara batwarwa n'ubutegetsi batatoye niyo myinshi cane. Muri 2015 Nkurunziza yariko ategura ibisa n'amatora, ariko mu vy'ukuri ari ihirikwa ry'ubutegetsi ryenyuje. Burya ngo amabi ararutana. Kudeta yageragejwe na Niyombare ifatwa nk'igikorwa c'iteka, kuko burya nico gituma n'inzoka zo mu nda zivugwa n'umubirizi, kubera Nkurunziza yariko arazimanganya inzira nziza zo gushikira ubutegetsi. Rya kudeta yari igamije kwamira ibikorwa bigayitse vy'agahimbo n'ubwibone. Abibaza ko ndiko ndashikuza nimumbwire iciza manda ya gatatu yazaniye igihugu kiretse gusenyura ivyari vyubatswe imyaka myinshi. Amasezerano ya Arusha yarafuswe, ubu dufise ibwirizwa shingiro ry'ivyondo. Raba igihugu ingene gisa, raba urwaruka ivyo rugezemwo, raba igisata c'indero n'igisirikare aho kigeze. Ibi vyose nivyo Niyombare yariko aragerageza gukumira. Yakoresheje ingufu kuko niyo nzira yonyine nyine yari isigaye. Inzira y'inguvu naho itemewe n'amategeko hariho igihe ariyo nziza irashe abakunda igihugu cabibarutse bameneramwo kugira ngo bakibogore. Muri CNDD FDD barabizi ko mu myaka ya za 90 bisanze atarindi sanganirizo basigaranye kiretse gufata umuheto bakinjira ishamba. Ndazi ko iyo baronka aho bemenera bari guhirika ubutegetsi bwa Buyoya bagafata ubutegetsi nka kurya vyagenze mu Rwanda, mu Buganda canke muri Zaire ya Mobutu. Naho atamutumba bigeze bigarurira, Buyoya yahavuye abona ko bikenewe ko ubutegetsi bwiwe bushira imbere ineza y'igihugu, maze yemera ibiganiro n'abamugwanya. Rero birateye isoni iyo numvise umurundi anebagura kudeta muri 2015. Mwibuke ko urya yayigereje yari yarwanye intambara yo kugondoza Buyoya. Niyombare yaranafise amahirwe yo kwicarana na Nkurunziza mu bibanza byo kwicarikwa na Nkurunziza mu bibanza vyiza, ariko yarabona ko ico yari yararwaniye kitariko kirubahirizwa. Irya kudeta muri 2015 yari nziza cane nubwo yatwaye abarundi benshi. Mu gusozera twama tubabwira ko dutegerezwa kumviriza ivyo abategetsi baba bavuze ndetse natwe tugasesangura. Ndayishimiye natikubita agashi azohava asanga ariko arajana igihugu mu bihe bibi cane kandi biteye agahinda. Ndayishimiye ari mu bantu nzi ko
barwaniye ko abarundi bashiraho ubutegetsi bumvikanye ko biciye mu matora ibintu arimwo gushaka gukora amatora ameze nk'irikwa ry'ubutegetsi bizohava bikwegera akarambaraye Uburundi ndetse nawe burya yo kwihesha iteka niho abarundi bo mwita mushingantahe nyawe iyo ngendo yo gutinya guhiganwa kubera atinya gutsindwa izohava imumaramaza. Irabire namwe umukuru w'igihugu agezaho atinya ihiganwa indani mu mugambwe iwe agahitamwo kubanyanyasa mu gihugu ariko akora ibishoboka byose kugira ngo agatogwasa ntibahurire mu matora. Ibi ariko arakora bisa no gukoresha inguvu. Aha rero amenye ko ariko akwegera abarundi mu mosha mabi yo kwiyumvira inzira y'inguvu kandi aricuza cane. CNDD-FDD iriko irahirika ubutegetsi mu gacerere ntangere muri 2015 amatora nkuru nziza ya ntaho ataniye na kudeta muri 2020 naho nyine ubutegetsi bwarahiritswe kuko watsinze siwe yatwaye. Ubu naho CNDD-FDD iriko irategura irikwa ry'ubutegetsi ku nshuro igira gatatu mu mwaka uza. Aya si amatora n'itembagazwa ry'ubutegetsi bavyita kudeta constitutionnelle mu gifaransa. Sindi umupfumu ariko ivyo bintu ntibizorama CNDD-FDD ndetse na Ndayishimiye bariko barakora. Uyu ni umwihwezo wa bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD bariko bararaba ukugena igihugu kiriko kirapfa. Kandi kanya kaza no kubabwira andi makuru menshi turiko turabategurira. Ntimuze kuja kureba byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.